Alvera Muhimbare umukobwa wanje umukobwa wawe hari ibintu byananiye kwihanganira nsanga natanguza ndagira ama commentaire nigeze kubona ikintu ngo ni analyse yakozwe n'abantu kejo no kone mempa za gusanga abandi bantu bagira ngo twengo ntitwagarika ngo analyse ziwaje avuga ati izi analyse zifatiye kuki bajyamanya ama video yabawe manera bakuye hi ni biganiro byagiye birasohoka nya video bakuye hi hari amafoto menshi bagiye bararungika ya Alvera yo mu mafilme yagiye arakina hariho za my story hariho ifoto muri intore ntindi berekanye amaguru ngo na Alvera ajya mu ntore ntindi najya muri filme sa yiwe barekanye behind the scene kwatariwe mbe urazi yuko bajya abantu bose bagiye baravuga bijye bajyanye bari kumuvumo jewe sindi muvugishwa mugabo uzombwira akazoza kabanyene kaza bagahagaze umisinde oya yes reka nakwereka icambere target yari yifitiye yari yo kwisabira amafaranga ari gusega amafaranga hanyuma ico bapfa na Alvera naco je twaranamuganiriye Alvera ikintu bariko barapfa na Yani nuko Alvera umengo niwe yatwaye intebe Yani yari yicaye ku muri Wema ishavu rero ryavuye hehe ryavuye kujya munsi wa anniversaire ya Wema Entertainment niho agashavu kavuye aho Alvera ashinga ntavuga ati jewe nuri indege ku bwawe yakora video hanze besha umuntu yigeze kuba yakuguriye imodokari akugururira iduka uwo muntu naho murigera muhurira muhuje na Facebook yakwemera kukubera umuvyeyi uravyumva ejo inzira arazugaye uzobura agashapfu cyayikoza Chimamanda kumuza yogira abakera akayimbarana imisi ibiri bayikurahe baragaragaje amafoto ya intelligence artificielle baragira iki uba barundi baraza kumenya ga intelligence artificielle ngiko ntabwo hari ikintu gisa na relationship cyari hagati yabo ariho hapfa kurungikiranira mwe nayo ma video y'urukozasoma diko umve nakubwiye Yani aza kuri airport jewe niho narindi abantu bamurondeje passport narimwe turi kumwe nukuvuga ngo ahantu hose baba bari no kuri telefone keshi twara turi kumwe yamwita mama nawe uyo muvyeyi akamwita sana mama mpamvu babisamye ubona yarabitevye yuko Chimamanda agini yagihejeje kuko ivyavuze yagumye avuga yuko ngo tuzobandanya muri ibi yarabibandanye hari abajournaliste bahawe udufaranga uriko uravyumva nico gituma je nababwira ati hari abajournaliste bakwiye gufata amakamera yabo bayadandaza barondera ivyo bakora nyuma barangura amashu nyuma barangura ibijumbu kubera ko atacarika arabamarira jewe nubu ndabisubiramo nageze no kwivuga n'ahandi hantu niba wumva yuko woronka 30,000 kugira ngo ukoreshe kamera yawe yidandaze cyangwa imana yimene Alvera arafise ikintu bita Alvera collection urabyumva arakora n'ibindi bintu bitandukanye genda utuma umwegera ntabura samira guha mugabo ugende wamamaza ufate iyo kamera yawe ikoreshe muri iyo business muri zo business ziwe wakera ikwingiriza gahiwe aba bantu bitona aba promoters bahengamye bahiga donc bahiga kiga kintu kiza gucafuza umuntu ajya ma imposte berekanye kuri Facebook naziga imposte zo muri Benezo bona zisa wewe wari cyari gifise saro ubona aho berekanye ifoto berekanye igitanda uravye kiri impande y'umuryango ucizoka muri corridor ubona arico kimwe bafashe filme ya My Story bacafata nizo muri intore ntindi barafatanye ngo baronse za mawakira none uretse wewe haje ubundi muntu wewe ubona mwa abantu bakoresha izimbuga yo hava ikiganiro ninde mativara hari wa mugabo nakubajije makarorero ureka nawe nka TV nje mu mutwe yihuta nkagayere nk'akarorero bakora umukubito igagayere ntapfa warondeye cyane nk'ubu bintu uze ibi byagucyahaye ibi ubona yorondera ntuguha impigi nibi nuko ari wo mpamagara n'ubundi bwobwo je sinogenda ubona je maze kwitaba bangahe bambwe nibaza ko batandonde ijambo rya nyuma no kudiramo yaje ati nshaka rero ubu wagize byose byo wumva ndagomba uzompe resultat y'inyungu ibintu byaguhaye. Hey Ben. Yes, me Aman. Hani nariko ndibumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel. Aho ni kanti. Ni hotel ya kataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero pisine na iradushwaramwo vuba cyane n'ibituronsa hotel Paradise on Earth. Amani ya ladies legero man murumugisha kwa mwarese mudiko entertainment wandanye muheza gigwa aho muri ndakubaho dukurikiranye uturatsonda kuri ako gakengeri
unyaragase kugira uzohore wibera uwa mbere. For real nitwa Ndikuriyo Leonce Desan mukaye Dr. Vlog aka Diko aka the ambassador. Nk'ibisanzwe uyu mugabo ico ndaramukundira ntateba nakiriye mugenzi wanje yitwa Renine Mana ariyo umwe mu bantu umuntu mu misi azohava atangira kwita umukambwe muri bino bintu. Mbwishaje. Oya ntiduzokwita umukambwe kubera ko uri imbwa ishaje. Ntabwo uzobura umugabo ahumuye. Kandi ata mugore mfise je no umugabo gute. Bibaza ko abagabo bose arababa bafise muri uwo mwanya. Hari ababigeze, hari ababafise bataboneka, bose baguma bitwa abagabo. Bo mwibanga. Ngira ndumwe muri bo. Uri muri uwo mugwi wa kabiri mpereje. Yivuza imigwi myinshi. Ndumwe muri iyo migwi. Narizi ngo uri muri uwo mugwi wa kabiri. Ashobamenyesha bako marakunda kumenesha nyibanga. Nimba babikora niwe wabitanguye, uri mukuru wanje warabintanze byo kumenesha ibanga. Tumaze iminsi dutera inkuru nanje, dutera inkuru. Zari gutera inkuru. Urakoze kabona guhava ndakibagirwa urakoze. Oya gusa ntavyo mukabo n'ubugore birimo nawe. Reka. Dusubize ubwenge inyuma n'amaso. Turabe ivyo mumazemo iminsi. Ahubwo nyine imbere ko turamutse abandi bose banze uramutse mukunzi wawe Ange Sierra AC climatiseur. Nta kidasanzwe no vambe. Aya AC ngo ni climatiseur ya y'imodoka. Abantu bafite kugira climatiseur ije mu modoka ni AC. Ubundi ni sawa prema nawe nyene nawe nyuma ngameze neza. Yego. Mu gitondo mwabonanye kuri stati. Birabera kuri stati. Namushize kuri stati. Oya kuri stati ho ariko na inbox bamubwiye ati mwaramutse mukobwa wa mabukwe. Arigenda vyibuka kubera kenshi bigaje mvyuka kare kwe. Kandi mvyuka niruka kubyo mengo biragoye ivyo bonjour chérie. Biragoye. Canke mu mwana abonanye canke hari yindi hariho comment nabonye ivuga ngo ngorega bana abantu ngusanga bariko baracujijisha ngo basigaye banabana mu nzu. Wasanga musigaye munabana. Baraza babirabe none hanyuma turamutse. Yo bonjour ukayimubwira amaso ku maso apana bimwe bya inbox kuri telefone. None hari ico bagipfuye. Hari ico bagipfuye. Ubuzima bwose ndiko bujana ku rupfu. Bijana ku rupfu? Ubuzima bwose bujana ku rupfu. Turabaho uko buri kurabaho kose bitihuse kuzopfa nyene. No kuvuga cyo ndabubwira abantu ifo iyo ufise utwurya uraturya. Mugabo ziganye. Sivyo? Ufise ukumva ubwonko bwawe bushaka gukora urabukoresha uko nyene. Kwera umwanya n'umwanya urashaka kuva ngaho imbere ya kamera kazama bakubwiye ati yo Diko wa muntu mariko murakora ikiganiro arapfuye. None utamenya umwanya n'isaha. Ntavyumenye. Ni ibintu bigutera utabiteguri. Uza wumva ngo arumye none wocu ugirana. N'ubuzima kwere ko bumeze uko. Mugabo nibaza ko imbere ko kwagira akantu k'urupfu. Mbona hari ubuzima buganisha ku munezero. Nese byo ariko ndakubwiye. Bisa kunezerwa nezerwa. Uravuga ngo harya babana mu nzu none tubanye. Tubana. Ariko burya nk'umubanye nanje mwamubanye mu muco kwe. Umuco no kuvuga. Umuco no kuvuga iki? Nyene habona abantu bose babizi. None twaba tubana nabo bantu cyane twaba tubana. Oya yo barire nine nanje baba. None abo bandi bantu babaza gukora iki? None ntihabaho amaleta, akabaho amashengero, akabaho imitumiro y'abavyeyi. Kabo twajaye muri leta batumariye iki? Cyese no cikiza Diko mbo. Ivyo gucikiza navyo ntavyo nzi ingene bisigura mugabo biravana n'ingene umuntu aba yavyumvisemo. Mugabo gusa nariko ndakubwira ati ubuzima bwose uko babumeze urabubamwe hanyuma muri mugapfa nta kindi. Biba bisabaye ko umuntu aba hameze fresh ukaba atavyo kononera ubwonko umuntu canke bakononera ubwonko kamenye n'ubushobora ku cleaninga fresh hamukabaho tu. Ubona yuko uguwe neza mwa bino bihumeze neza kabisa. Je Diko sinigeze nguwe nabi mbo amezi nk'abiri ya mbere nageze kuba mbona injya nkajigumira mu nda hamwe no kujya ntajya. Sinzi ukuntu nishituye ndavuga ati hajya ubuzima subwi wanje. Hajya je sinje ndire nine te hama ntibisaba ko je niyitaho te nje ndibuka ko nibanye imyaka 12 imbere ko ndongora
cyane umwanya twamaranye rero n'umugore nsanga myinshi cyane ndavuga ati cyane setting ara bwa buzima ati nakuririye ikintu biti inyama ati ngere niyakire uravyumva nagiye gusevinga ntevye kwira kubera ko umuntu niwe musanzwe nivyo birakeneye ko tubana n'abantu birakeneye ko umuntu abana abantu kugira ngo ubanezererwe kugira bakunezereze apana ko bagustressa yego kuko bagiye kugustressa n'ubundi uriko urigabaniza imyaka yo kubaho mu nyuma no kumenya yuko burya ubuzima bw'umuntu niwe wiyita ngo base gutwara amazi muri douche ngo uvuze urwamo we niwe yitwarira amazi ariko muri ca cubahiro n'amakaye ukenera mu rugo wetwara amazi muri douche gute ufise umugore yatwaraye nyine umugore n'umukozi wawe avyanse ushitwari je urazi ko ndumva ko ari harero nyine urazi ko je kare n'umukozi yanse gutekana afata imbabura nkitekera mugabo wacu mwirukana kubera iki yarahaguma nyene ubwo bwiwe nyumba bukeneye ko uwo munsi budateka nyumva ubwo bwiwe buze ati je sinteka none uza kugwanya ubwonko bwiwe kubera iki cyukoresha ubwiwawe igana abantu bakunda kunaniwa ubwana shaka n'abagabo n'abagore gituma bananirwa no munsi umugabo abashaka yuko umugore yitwara uko we washaka umugore nawe gakenera ko umugabo yitwara uko nawe uwo mugore ashaka niwo waretse ko mwahuye amenyo mbe bari 32 cyangwa 33 ukuze cyane ngo ni 32 batoya bari 20 none ubuze yamereye ubuze yamereye oya ho n'umuvyeyi yakoreze hari ngo bimucanganiramwe akabura ivyo ari byo nuko rero nico kubera uwo muvyeyi afise ubwonko bwiwe nawe ufise ubwiwawe ivuga yifatanye n'uruzogi rwarafatanye imikondo muko nawe barayikata te bavanako hajya n'amahasa imwe mwese biri muri ntuzenya yayo muri placenta yayo ico gihe rero kugira umuntu yitwa umupartenaire menga ntaco vyo bimaze oya birakimaze kya none umupartenaire bisigura je nakubwiye ni projet bagira projet de mariage n'umugambi wa muri mwo none abari mu bashiramwe ntibasharamwe amashiramwe gasambuka mugabo abantu bafise ikintu bamariraniye ni kakana nako ndavuga ngo nimba we muri uwo mwanya wo gutwarira amazi ataco mukimariraniye none bice bigenda gute uca wimenya uca wimenya none wamenyereye kubaho mu buzima bw'ishiramwe reka dufate nk'akarorero nk'ubu nk'umuntu ari nk'umupolisi dizo bambara gusa gutanga akarorero injya baramumenya uburara baramumenya ubuzima bwose baramumenya byose bakamumenya apansiyo nyibaza ko byoroha kugira ngo ashobore gufata ritme yo kuba ari we yimenya gufungura yo kuba ari we yimenya ibi byose biramugora kubera ataba yarabimenyereye mugabo ntibisigura yuko nyimba wa pansiyo nyinshi uvuga ngo yango kubera ko pansiyo nyengo bisaka ngo mwikambi ngigini oya harageze kugenda barakurikira nico gituma n'iryo shiramwe rero bishaka kwanka mishiramwe ukavuga ati ndagiye kwimenya we yama credit waramenyereye gufata iki unajiju nico kimwe n'abana rero umugabo n'umugore uvuze ati jewe ubwo bwiwanje ntibukeneye kubana n'umugabo none uvuga ngo yanda gusavye none agumengo rego umugore ashobora kuba ari ku mugabo umugabo adakunda uwo mugabo afite undi mugabo akunda none umwihatira ko gute akaba ari ku mugabo afite n'undi mugabo akunda ugasanga uri muri competition kurwigana n'umugabo ari hanze ntibikunda aho rero muri ico gihe abari muri urwo rugo nk'uwaje guteramira canke agire adresse ari ku mutima wiwe siho benshi rero biragenda gutyo ugasanga umengo bibere muri transit kugira ngo ejo bave mu ticket yigire mu mbe benshi birabaho rero nukuvuga ngo abantu benshi rero ikintu bakunda kunanirirwa ko ni ikintu cyo gushaka gukoresha ubwonko ugasanga ubwonko bw'umugabo bushaka gukoresha n'ubwonko bw'umugore wiwe ubwonko bw'umugore wiwe bushaka gukoresha ubwonko bw'umugabo wiwe wewe umuntu si wamureze sivyo yaragiye muri maternelle yararizwe peut-être bya maternelle ntavyo nizi ngo cyo ntumbaza ugasanga primaire yarizwe n'abigisha secondaire yarizwe n'abigisha kaminuza yarizwe n'abigisha ku rushengero baramureze sinzi kuri yacimbere abashehe abakozi b'Imana banyi nabo bande bose we mugiye guhura abemenye yuzuye akano uco uvuga kugira umuhindure wewe ndumva muri yo kabi muri psychologie de la fin de l'adolescence niho bigisha bakavuga yuko ko guhindura no muri sociologie bazigisha ko guhindura ingendo y'umuntu guhindura ingendo bisigura yuko ni procedure ndende ushobora kuvuga ati pa hinduka ngo cyahinduka oya bikunda ni ibintu bitwara igihe simvuze ko umugabo adashobora guhinduka cyangwa umugore adashobora guhinduka mugo biratwara umwanya birasaba yuko ukoresha ubwenge umugabo we wamubwiye ko uzi yuko nta nzogano uci usanga ni mborerwa mu ibanga nyimba ushaka ko aziheba ntubwira ati udahevye izo nzoga jewe ugacufata andi bantu zeye izindi ngingo oya birasaba yuko we wicara ukavuga ati jewe umugabo wanje basa d'abord kumusengera ikigira kabiri birasaba ko ndamufasha urumva
buhoro buhoro akaragutumara kwa cupa ukakazana muri vya biyago buke ukazura gupfundiramo akantu bukebuke ati haje unyoye wewe inyungu niyi haragirika akabura inyungu igitumanwa hajya unyoye yo sheri nukuri ndagukunda mugabo sha agafuke ka saa 9 y'ijoro wanyu agacupa je nukuri ni bimwe nyene tu ndakubaha mugabo ukabivuga uri yareze uri yareze ngene utirwa mugabo ubunya cagara ibera gacabanza karigira jana naguweza agacabanza kahingi karimere wewe ndaheza nzoganga nera kwerewe uri kurahindura umuntu gute niyo ngorane nukuvuga ubwonko bw'umuntu biragoye ko ushobora kubukoresha udakoresheje ubwenge nico gituma rero burya bibiri tubwira ngo umugore w'ubwenge yuba kuri ugo gwiwe uri nzo wasambuye haje ka kantu ko uri nzo wasambuye bamwita igifu bibiriya nivuga ngo ni igifu si jewe abagore basambuye bibiri bita ibifu kuko ivuga igifu naco kirusambuza bako yiwe eba Nenene mano rero kwakiriye nk'umu relationship counselor aho twatereza kuhaca yamara ku rundi ruhande nakwakiriye nk'umumenyesha makuru cyangwa mvuga ngo uri mukuru wanje uri mukuru wa benshi kuko bino bintu maze kubigira nk'ubu nararibonye na ahantu ushaka ko tugera neza ndashaka kubanza umfashe kino kintu inkuru mu gutangwa kw'inkuru canke kubaho kw'inkuru inkuru yitwa ko ari inkuru ya nyayo ryari mu gihe ifise amafe ni kuvuga mu gihe ifatiye ku bintu runaka biboneka the fact ama fact nico cyonyene kigira inkuru nico cyonyene kigira inkuru nijyari rero iba yemewe inkuru ishobora kuja mu ibinyamakuru canke abanyamakuru bakayitangaza nk'inkuru y'ukuri ni mu gihe ico gihe imaze kuba ifise amafe ifise uburenganzira bwo guca mu binyamakuru vyose si ibindi vyose bavyita ibihuha biba ari ibihuha yes mbo iyo umuntu ayitangaje akayivuga atari siri ku ruhande rwiwe yitwa uri karatanga igihuha cyangwa cyitwa batanze inkuru mugida itaratohozwa neza bamwe babaze iminsi ngaho iwacu bita abanyarusaku umuntu bose barabaye abajournaliste sisa kantu nabonye bavuga ngo umwana akiri muri primaire abayumva ashaka kuzoba umudokiteri yego ageze muri secondaire abayumva azoba ministre yego ageze muri kaminuza aho abayumva azoba president Jambo cha president yari umuntu yiyumvamo ko ari president nyene urumva none abwonko bwe mugiye ko aba president cyumureka kandi akaba habinezero nyene yumva menga yaramaze kuba president ati nyuma ya kaminuza cyangwa kutumikira ama link ati bana ati ivyo nda subscribe kuri channel yanje urumva rero no kuvuga uno munsi arabantu uno munsi biyisa bamenyesha makuru nituze ko ari abanyarusaku nituze ko ari influencers nituze ko ari abakino kuvuga ngo ikibi nuko bace bavuga ngo nabanyamakuru kugira umuntu yitwa umumenyesha makuru si gutanga inkuru nuko aba afise uburenganzira mbere byakagombye ko aba afise n'impamya bushobozi diplome imwemerera ko ari umunyamakuru nawe diplome nikwiye akaba koko abimerita yes bisigura ko asaba ko afise niyo diplome mugabo atabimerita ari bya bindi yagiye gutora gusa ugasanga se umunyamwuga hewe aho aberiho avugiye muri presidence avuga ibintu bijyana na monetization hari amachannels ngaha ministre akatwemera tumwanya n'umwanya turabitunganya turo monde de vini journalist uzi ko ro channel nabonye mu Rumonge yitwa gute mba ngo no comment TV ifise akazina kanwe izina ryanwe urumva barantumira nawe ufise ivyuzi imwe nyimba ari babita basapo ngo babone ngo n'umuntu umwe bamwita ngo n'umufanzi ngo muvanzi wanje je barantumira ndagenda ruku ari nizo namenye amazina yacu ngo hari ibibazo bakubaza ukavuga ati none namahoro ibi bibazo muri ko murabaza mwe sasa ibyo bintu uko turavuga tubihuje n'inkuru zari hanze niyo mpamvu natangiye ndakubaza uko kuntu aribaje tese bino bintu abantu bareka gukora biba ari byo komenga nta mafactor akomeye baratanga inkuru zari ko ziravuga cyane muri kino gihe nizu n'umukobwa yitwa Ruvera Muhimbare umukobwa wanje umukobwa wawe ndanatomboye ko ari we waje kuko wamaze igihe kinini uri manager wiwe noneho Renine Mana ariyo numwe mu banyamuryango bakadasohoka bikintu cyitwa Wema Entertainment. Wema Entertainment tuza gusangamo witwa Wema Nera hagarukamo na Ruvera Muhimbare mbone timu nini mugabo babiri nibo baza guseruka cyane bino bintu wari ko urabibona gute ko wari mu gacerera cyane tushaka kuvuga kandi uri umwe mu banyamuryango bakomeye bo normalement nikigera ko nakubwira hariho ibintu vy'ivyaduka umuntu atabakwiye kuvuga bo kuba bavuga ngo toute vérité n'est pas bonne à dire hanyuma nk'umunyamakuru ari amakanale canke se inzira canke se imbuga dushobora kuvugira ko nizo tutakagombye kuvugirako rero harageze igihe rero kubera ko je nsanzwe ndi umwana w'imbuga kuva kera yego novuga yuko hari ivyo
byananiye kwihanganira. Mm. Hari ibintu byananiye kwihanganira nsanga natango zandagira ama commentaire ahantu hamwe hamwe. Sometimes nkacisha ko commentaire nkoresheje squat urubuga rw'iwanje canke rwa company yanje. Ya voilà, narabonye comment yawe ahantu hamwe. No kuvuga iki? No kuvuga ko ibi bintu by'ukuri sinoja ngaho ngo mbeshe. Naye nakoze n'ikiganiro gica ku rubuga rwanje. Nawe ndakugaruka kwanko. Uri mu bantu wewe twizeye gose cyane gose Diko Entertainment. Turazi ko si ibintu byose bipfa kucako. Yego. Nubwo rimwe na rimwe gacamwo kuko ndakuzi ko wize ibyo nize. Nivyo nyuma yawe kabisa. Ariko urafise uburambe mu bintu. Bisigura ngo hampande y'ivyo ubuzi. Ariko rimwe na rimwe abatumire baragucanga. Hari umuntu kweze kuvuga tuvuga ati nka Diko nkayo kagombye kuba yaroganije deba. Nigeze kubona ikintu ngo ni analyse yakozwe n'abantu kejo no kone mempa ubu vuba sheko nza gusanga abari bantu bagira ngo twego ntitwagarika ngo analyse ziwanje mvuga ati izi analyse zifatiye kuki narabakoreye commentaire navuga ati analyse mwabantu muzifatira kuri fact mufise fact zihemwe ko barakorerako nabonye comment ko bajya abantu nabo nibaza ko kuha micro umuntu yumva ikibarimo navyo nyine ntaco vyari bitwaye na cyane ko bari mu bantu bariko baravuga yuko bakoze umwanya munini ibiganiro bavuga yuko bijya bintu ari bakavuga ko ari ama video ari karatembera bakavuga ko bitwa bayaniye bajyamanya ama video ya bawe manera ni ibiganiro byagiye birasohoka nya video bakuye hi wewe jewe nabajije ikintu kimwe hari amafoto menshi bagiye bararungika ya Ruvera yo mu mafilme yagiye arakina hariho za my story hariho ifoto muri intore ntindi berekanye meme na behind the scene berekanye amaguru ngo na ya Ruvera ayo maguru yajya mu berekana sa Ruvera ayo mu ntore ntindi muri filme sa yiwe barekanye behind the scene kwatariwe barekanye behind the scene ngene babikoze akombe najya amaguru yo mu ntore ntindi twabonye nta nubwo ari na ya Ruvera mbe urazi yuko bajya abantu bose bagiye baravuga bijya ibintu bajyanye bari kumuvumo jewe sindi muvugishwa mugabo uzombira akazoza kabo nyine kazoba gahagaze umisinde oya yes reka nakwereka icambere na yaniye n'umuhungu wanje banagomba kubwiza ukuri natawe kumpromotinga kiri ngaha ata muntu numwe munsi uriko uravyumva umugabo we target yari yifitiye yari yo kwisabira amafaranga hari target yari afise none ntiyashaka gukuza kariyeri ko ari gusaba amafaranga ko ari gusega amafaranga hanyuma ico bapfa na Arvera naco je twaranamuganiriye Arvera ikintu bariko barapfa na yaniye nuko Arvera umengo niwe yatwaye intebe yaniye yari yicaye ku muri wema sinzi kubibona kuko ujya mu mera amaze kubona yuko ivyo bariko baragira bidahuye na target yiwe we yaciye arondera umuntu afata mu mugongo ahuje ivyiyumviro nawe niko guhindukira rero uburyo bwafasha bari abatipe bose ibishoboka aca bihindikiriza ishavu rero ryavuye hehe ryavuye kujya munsi wa anniversaire ya Wema Entertainment niho agashavu kavuye aho Arvera ashinga ntavuga ati jewe nuriye indege ku bwawe yarabivuze ndakora video hanze besha umuntu yigeze kuba yakuguriye imodokari akugururira iduka uwo muntu naho murigera muhurira muhuje na Facebook yakwemera kukubera umuvyeyi uravyumva ejo inzira arazugaye uzobura agashavu gategerezwa gakomeye ahubwo kuko wa mugane wa mica numva menga urakurikijwe canke haje uza kugusimbura kuri vya bintu aca yikoza Chimamanda ukumuzi so tukiringa hajya yani niwe yabaye imbarutse kuri Chimamanda none ivyo yapostinga sivyo yabonye Chimamanda na posting nivyo yagarutse kuri posting we Chimamanda ukumuzi yogira wakera akayimbarana imisi ibiri oya Chimamanda hari ubujya ipostinze menga bagumye bashaka kubipfindanira ko mugahaza undi mutipe nimba rero witwa Eric sinabyibuka neza abishirako n'amafaranga amamiliyoni menshi avuga ati ino video ikaboneka 10 million voilà ino video ikaboneka je ndayiriha miliyoni 10 bayikurahe baragaragaje amafoto ya intelligence artificielle baragira iki uba barundi baraza kumenyerwa intelligence artificielle ngene ko ahubwo je naramye nibaza ati sembe AI vyaranse basi izo miliyoni 10 bazige mugabo uwo twakoranye vuba yitwa Gundos yambwiye yuko uwitwa yani video aziryamanya zibitse uwo mugundo ahubwo ngo ninde uyo nawe uwo Gundos twejana mwakire nk'umu analyst avuga ko umu analyst ari muri cinema cyane Gundos none umusine yasaza kwanaliza ari muri monde ya cinema nakina film ari muri monde none yane yakoze yanalize nkandi kamanza meze ivyo yambwiye aravuga ati yani yarakubise agatima mpembe reka kuvyumva mbanza kumenya ndabora umuntu ninde uwo muntu yakoze yanalize nkandi ko ari umu analyst
dufate ko ari umunaliste afite ikintu citwa na share umwanya umwe nahagaze nk'umujournaliste urumva reka meze ico yambwiye arambwiye ati yani yarakubise agatima n'imembero asanga uko biri kose niyo maramaza umuvyeyi ariko avuga n'akantu gakomeye ati nimba yaramuhaye imodoka mu ivyo vyose mwibaza ko yimuhaye kubera iki ari mu biganiro yagiye arakora ntabwo hari ikintu gisa na relationship cari hagati yabo ariho hava kurungikiranira mwene ayo mavideo y'uruko azasoma ndiko umve nakubwira yani aza kuri airport jewe niho narindi turi kumwe umuntu bamurondeje passport narimwo turi kumwe nukuvuga ngo ahantu hose baba bari no kuri telefone kenshi twara turi kumwe yamwita mama nawe uyo muvyeyi akamwita sana mama my son yes nico gituma je byanambabaje nsanganagiza comment turi kumwe ibi bindi no kuvuga ngo uno muhungu simvuze yuko ata amafaranga afise nuko yarafise n'imodoka arafise wanashaka ni yindi yiguri nyuma ya hajya no kurongora yararongoye bujya afise n'umugore ubu hagize na etat civile muri Zambia nyene okay reko navyumva rero umugore no kuvuga ngo uku niwe bavuga ngo ijana ntijya nkamurindi nawe ubundi bwobo amafaranga arayafise iyo yagumye guhana ngo bamutwaye YouTube agoma create utuntu message nazo zibijya vy'ama message jewe mbwira ngahanye imbere ya kamera ndagukora ama message hama cyo ndakugira screenshot biroroshe nanje no video ko byokora none kwiyandikira ama message canke nimba ari izinu za kwerekana ukarihindura hejuru je numva vyokunda ico numva ari ikintu gito creation y'ivyo bintu vyose ibintu vyoroshe gusa ico novuga gusa kimwe ababire bariko baraza kumbuga uno munsi baracari batukura ibintu vy'imbuga nta buhinga burebure bafisemwo ariko imbarutso intandaro ya vyose mbona bizana na kuri no yani nuno Chimamanda Moses mugabo sinzi impamvu babisamye ubona yarabitevye yuko Chimamanda waya nta nkumwe na misi yahise abireka hari finale tubona mu byagiye igikorwa ciwe yaragiheje acahereza abandi nta ntiyagihejeje kuko ivyavuze yagumye avuga yuko ngo tuzobandanya muri ibi yarabibandanya aba banaliste n'abajournaliste entre parenthèses baba barabisa my friend hari abajournaliste bahawe udufaranga uriko navyumva nico gituma je nababwira ati hari abajournaliste bakwiye gufata amakamera yabo bayadandaza barondera ivyo bakora nyuma barangura amashu nyuma barangura ibijumbu kubera ko ataca ariko arabamarira yego n'ukuri bahawe udufaranga kugira baje kuvuga ibyo Chimama bamere nk'abamutera intege kubyo yavuze jewe n'ubu ndabisubiramo nageze no kubivuga n'ahandi hantu niba wumva yuko woronka 30,000 kugira ngo ukoreshe kamera yawe yidandaze cyangwa imana yimene uriko uravyumva Alvera arafise ikintu bita Alvera collection uravyumva arakora n'ibindi bintu bitandukanye genda utuma umwegera ntabura samira guha mugabo ugende wamamaza ufate iyo kamera yawe ikoreshe muri zo business ziwe uvuga ati ana barakora ibintu ariko company yishe no muzi zabuze abantu bashobora kugirane gupromoting ibikorwa byabo wakera ikwingiriza ngahiwe ico ni cyambere kigira kabiri iyo bikora dufate ko yabikoze wewe ubabazwa niki cyambo cha Diwad TV kujya he uraze ahantu byo kujya singomba kubavugira nibyo je niyumviye uwo muntu uramutse baramwakire nk'umukozi w'Imana ukumva ari mu ngeso ziriko ivyaha yo kubabaza umuntu wamukurikiye umufate nk'icitegererezo wakira no nakubwira yuko aba bantu bitona aba promoters bahengamye bahiga donc bahiga ikiga kintu kiza gucafuza umuntu kuko abazi yuko bariko baramwishira kariyeri mugoje kuri kote yiwanje ni promotion ni mujya mwanya nyene indirimbo yo yaciye kwiza umuriyoni rero ni kakantu bavangure ingoromare necessaire ucumenga nubwo bibabaje hari umwanya umwe byari bikenewe ibyo bintu tubivuga uko nukuvuga nti byari bikenewe mugo ndiko nakubwira yuko burya umuntu aciye ubwenge nka Alvera mu nduru benizi ni hakorera nani biriko birahera ubibaza ko bitariko birahera ubuhuri reka bihera cha tumyoramo ikindi gisasu banza urabe aducemo ikindi kintu none yamara wa mugana bimeze nk'ibiri ku je nka jewe mu byifuzo uzogende ukurikirana intuze y'amapose yani niyo yarangije mu nyuma pose ari karagira mu nyuma avuga yuko ngo agomba gire ngo mwindi chene ya YouTube ko afite indirimbo yindi ngo agomba gusohora biboneka ko umengo ni challenge yagombye kugira ngo abantu barabe baze barabe iyo ndirimbo yo agomba gusohora mugabo yoni ivyo byinshi sigura ko nta mafact aba afise no kuvatereka je nibuka nka bagiye bagaruka ngo ama video ngo kuri Beneza Palace biki nibuka wewe
inuze bagira anniversary sinzi n'undi rubanza barafise wari uhari je nanje ni mu bantu bahaciye bavuga ibintu by'amadirisha niki none ajya ma imposte berekanye kuri Facebook naziga imposte zo muri Benezo bona zisa Hone ko navuga we wari uhari cyari gifise saro ubona aho berekanye ifoto berekanye igitanda uravye kiri impande y'umuryango ucizoka muri corridor ubona arico kimwe nivyo nariko navuga ati we wari uhari je nanje narahaciye ugiye kuraba ajya amafoto ho ntaho bisa bisaniye ziganizo muri filme bafashe filme ya My Story bacafata nizo muri Intore Ntindi barafatanye ngo baronse za mawakira mu bihe nka bino umuririmbyi nka Ruvera abakwiye guhagarara gute muri nka Ruvera uko avyumva inyifato yagize kuko ndafise amakuru ko abajournaliste benshi bamurondeye bashaka nawe atange poyi uko abibona iki inyifato yagize yo kutanavuga ngo aje mu binyamakuru ahubwo ya makuru uvuga nkaba natangiye kumva yuko ashobora ko afise n'ibikorwa bitigaze bimusamaza umwana umwanya ashobora no gushira hanze tuvuge ko rero inyifato nziza yateza kugira wewe waramurondeye gatiko wewe Ruvera mbo Ruvera twaravuganye ariko ntitwavuganye bijanye n'ibiganiro sawa none uretse wewe haje ubundi muntu wewe ubona abantu bakoresha izimbuga yo hava ikiganiro ninde oya amativara hari wa mugabo inde yo makarorero nakubaje akarorero amativara hari nakubajije makarorero boreka nawe nka TV nje mu mutwe yihuta nkagayere nk'akarorero bakora umukubito gayere barakoze bari bakoze mbere bari bakoze pare ko ashobora kuba atana murondeye no mu nyuma kuyiba igagayere ntapfa warondeye cyane nk'ubu bintu uze ibi byagucyahaye ibi ubona yorondera kugira bigere kuki kugira ngo umuco wiwe yibi nta bintu byo gutaka abeshuze canke avuga ati nivyo mumbabarire cyane suruse nakubiye ko ari iyi suruse y'ibintu byose suruse y'ino nkuru wagihereye kuri uwitwa yani A none ninde yani A kubujya yuhagurutsa media nk'umukubito wagiye gutohoza ngo bikini bi nuguha impigi nibi nuko ari wo wampamagara n'ubundi bwobwo je sinogenda ubona je maze kwitaba bangahe bambwe nibaza ko batandonde none bona yani iyo yuhagurutsa amamedia yose ngwe uretse abumva ko bise 20 ngo tugiye ngo guhaguruka ngo urumva ngo nibi kubera agashavu yagize ngo Aruvera ngo asigaye akunzwe na Wema agaceza ibintu byo gucafuza abantu bikarangira nawe mu video bavuga atani nimwe bashize naramuhanuye je namubwiye ijambo ya nyuma no kuri namwe ati nshaka rero ubu wagize byose byo wumva ndagomba uzompe resultat y'inyungu ibintu byaguhaye acavuga gute yani numva ashaka kumenya isho yatanze hari birotse ko bana karavuga yese ahitamwe gutekana aratekana gusa je ikintu ariko iyo nza kugira nimero umugore we nayo kumaza ati madam nshaka menye kuko urumva sinzi kurabona umuntu yitwa Nyimbari Janine Nyimbarinde akunda kumushigikira cyane gose ari post ya post ujya ninde n'umugore wiwe cyane araba rimwe nkaye nkiyumvira none uru rugo n'ubwoko ki canke ati Janine ashigikira umugabo no mu mafuti yaramwe ubundi niwe mugore gira no kuba rero numva nikereje gutuma ariko ndakubwira Aruvera ntibyari bikeneye ko yisigura tika bisigura ko inyifato yagize nijya nyene aho birakomeye cyane nibyo bindi ndakubwira nk'ubu unya uvuze ati genda fasha urugendo hanyuma uhagurutse ugihaguruka gusa ukaza wumva simvuze ko ari imbwa bati na karorero ukaza wumva imbwa ya mbere ngo ugaca wuna mugatora ibuye ati urumva iyindi hari ugaca wunama swate kwa rugendo ntuzorumara cyangwa uzorumara wacitse umugongo kubera kunama gutora amabuye akwera uguma wubunama gutora amabuye hangane n'izo inzira nziza zo guhandoringa izo mbwa iyo biya igize ati gacuramiriza ukagenda yega muri sanze imbwa imbwa igize ati wewe ukinimira ukibandaniza ntigukurikira ugaca bana urugendo rwawe zambwa zikaza avuga ati twari ko turagira ikino kandi urugendo rwawe uramara neza ikintu niketse ni kimwe oya ibintu by'abagabo biratugora sometime nuko Kimama natahatevye nari gwava ndamwagiriza yuko ashobora kuba yaramureheje ntiyamwemerera twasengera twakoranye yavuze ikintu gisa nico ngo nimba ngo ari byo yamusabye ngo akamwankira ngo niyihangane ngo reke guca mucafuze inde Kimama ngo ashobora kuba yaragiye kugora ujya mwigeme amaze kubona ibyo ashaka tabironse ngo acafata inzira yo kuja ngo nyimba ari senge mwakoya nawe ne mu kwera ariko ya zenge
ntiyakoresheje imvugo y'abakitwa nawe senge yego nuko ariko Bibiliya ngira irabimwemerera. nuko yaraka Bibiliya irabimwemerera. irakwemerera kuvuga ko umuntu agushisha Yaravuze ibyo gushisha. avuze ati jeje nzina mama narakurikirana ngo jewe riranshisha ati Dico Entertainment.